Mwaramutse mwiriwe bivana naho muza kubona kino gihano cacu cabimenye kumbonesha kure yanyu ariyo yacu ya Argos TV. Uba ukibategurira yitwa Vyizigiro Noyega. Ubukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Ubukoresha za Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, TikTok, Bankobuyi Note canke IBB Plus izindi za Netflix ngira ubimenyereye muhamaze no kuyibona minsi yose. Mbere yuko muja kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi bahora basaba ikintu citwa Modopass ariko tukunze kwita mu Kirundi indome canke iharuka banga. Iyo rero ndome kabanga canke iharuka banga nifitse kuvugana kuno munsi. Rero zo biganira kugira twamenyesha ukungene twobikoresha neza kugira abakoresha amayeri canke abasuma baba bashaka kuza bakoresha iyo nimero kabanga baciye kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi bw'iwacu ntibatwiye ibintu byacu ngo badukoresha amakosa. Uno munsi nibyo tuza kubayagira ukungene twobwira kabanga nziza kira noneho abarundi benshi ntibazi kungene bayikoresha neza bibaza ngo ndi kurya nyene bibabwira. Iyo kabanga yawe rero twofata yuko ari nk'uruhome ruri hagati ya wewe nyene bwo iyo konte yawe hamwe n'uwo muntu yoba ashaka kukwiba ibintu byacu no gukoresha amakosa. Iyo kabanga yawe niyo igukingira. Rero kugira igukingire neza utegereza kugira kabanga yugaye neza. Umuntu w'umunyamayeri cyangwa umufunga tuvuga nk'umufunga kiwani yashatse rero gukoresha amakosa amenye iyo kabanga yawe ashaka gukoresha amakosa manini. Amakosa rero twumwasha nko gukoresha isura yawe mu kwiba ashaka ko ari nk'amahera ari mu bubiko bwawe nk'abarya bakusanzwe bakoresha nka Bankobuyi Note cyangwa ashaka kwiba amabanga yawe yoba ari mu mashini nyabwonko yawe cyangwa kwiba ubutumwa usanzwe wandikiranira n'abandi bantu kugira akoreshe amakosa. Birakenewe rero yuko umuntu amenya ukungene gukoresha kabanga yugaye neza badashobora gutora muri kino gihe. Ahantu novuga iyo wakije imashini nyabwonko yawe mu kwiyunga ku mbuga ngurukana bumenyi nk'abasanzwe bakoresha izirenga zibiri bavuga nk'akoresha dukoresha Facebook, Twitter, Instagram n'izindi abakoresha mu misanzu izirenga zibiri bashobora harabimvire ko bashaka gukoresha nimero kabanga canke byungana kabanga rimwe muganga wobugize ikosa rikomeye. Ahantu utanga akarorero nko ku muntu yoba asanzwe afise ahaba nahakorera cyangwa afise nk'ingendesho muri uyo mwanya ufise urumva ko ugurura imiryango nimba ufise urufunguzo ugurura umuryango rwahuba ntekereza kuba rumwe n'urufunguzo rwagugura umuryango yaho ukorera cyangwa ugurura umuryango w'umwendeshwa yawe. Iyo rubaye rumwe aho urumva ko byaba byoroshe ko umusuma akwiba kandi yivye nk'urufunguzo woba ukoresha ugura iyo miryango yose umva ko ukora amabi menshi. Ni kugerageza rero karaba ku mbuga ngurukana bumenyi imwe zirakoresha nimero canke kabanga yawe itandukanye n'iyindi. Abasuma rero bakoresha amayeri baronka vyoroshe inimero canke jambo kabanga bakoresheje. Iyo bibagoye baca bikora ku mashini nyabwonko. Turegenda gute izo mashini nyabwonko bikorako baca bongera ko ibindi biharuro bita combinaison algorithmique. Ivyo biharuro rero biratuma biborohera kuronka cane izo nimero canke akajambo kabanga wakoresheje. Imvire honyene ivyo bintu biharuro bakoresha biborohera kuronka
amajambo agera ku ibihumbi 60 mu mwanya muto. Yumviye rero dufasha nka kazinduzi iri mu gifaransa canke kazinduzi mu congereza. Kazinduzi mu gifaransa ifise hagati y'amajambo 100 n'ibihumbi 150. Kazinduzi mu congereza nayo iva ku ibihumbi 200 gushika ku bihumbi 500. Yumviye rero iyo mashini nyabwonko hakoresheje ishobora kuronka umwanya muto ibintu bishika ku bihumbi 60. Urumva rero umwanya bashobora gukoresha bariko batora izo nimero kabanga zaba bakoresheje kuri umwanya muto. Abo banyamayeri rero iyo basanze rero bakoze ko inkuru nka zikeya bashobora kuba ari amazina yawe, amazina y'abana bawe, cyangwa amazina y'abakunzi bawe, amazina y'abavyeyi bawe, ahantu uba waravukiye cyangwa ahantu uba muri kino gihe cyangwa ahantu uba warakuriye, canke bakaba bazi nk'inimero za ngendanwa yawe canke zabo muvukana bose canke ibindi byose. Ivyo rero ukaba basanze ari byo abantu benshi bakunda gukoresha muri kabanga zabo. Iyo rero basanzwe bakoze ko nk'intumwa zikeya nk'izo umva ko byo korohe ko babitora, bigaragaza rero ivyo bintu ko zirabikoresha. Benshi baravye muri kabanga bakunda gukoresha, urabona bijya bintu badutegeka ngo dutanguze urudome rukuru canke dushe mu rudome rukuru, haba harimo urudome rukuru canke haba harimo igiharuro canke utuntu dukunze udukaragiteri. Benshi muri bajya abanyamahiri baramaze kuyibona yuko benshi batanguza urudome rukuru mu guheza cashirako igiharuro. Ivyo byose barabizi, barabimenyereye. Nico gituma rero ivyo bintu twogerageza kuza turabishira mu mutwe tukavyitwarika yuko twabihindura. Kw'isi yose no mu Burundi butari inyuma musanzwe mumaze iminsi mubona ibintu vyaho haba ubusuma biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ubwo busuma rero kenshi buturuka kuri ivyo bintu, aho bakwiba nomero canke ibiharuro kabanga vyawe canke kabanga yawe bagize. Ivyo rero nico gituma twategeye kino kiganiro mu ntumbero yo kubereka ukungene mugira kabanga nziza yoborohera mwebwe ariko yogora cane abo bantu b'abanyamayeri kugira bayitore. Muri kino gihe twagira tubereke ivyo bintu rero ico mumenya ca mbere mu kwihuta no kudakoresha, ntimugakoresha amazina canke inimero z'abo muvukana, z'abavyeyi bawe canke vy'iwawe, canke aho muba mwarabaye canke aho muba ubu, aho mukorera, iyo mwirigwa. Ivyo byose muvyirinde kuko ivyo bintu ibintu vyoroshe ushaka gukorera ikibi ashobora kuronka kuri wewe, ibintu bimworohera rwose. Ivyo byose mwirinde kuza murabikoresha. Kabanga rero nziza yoborohera mwebwe kandi itokorohera bajya abantu b'amayeri, yoba ari kabanga igizwe n'iryungane. Muti gute? Yoba ari iryungane mukunda canke mwamenyereye mutokwibagira, ryoba rikunda kugaruka mu buzima bwanyu bwa misi yose canke mugirindi ryungane. Noba nk'akarorero ko mugafata iryungane rivuye mu kahirimbo canke mu kintu c'icese canke ibindi byose ryungane ryoborohera. Ushobora nko kuba akarorero nk'ijambo nk'iryungane rivuye mu gihozo nka hora murima w'isangi dusangiye n'Imana, rivuye mu gihozo. Urumva yuko ari nk'indirimbo nk'ico bizonyorera kuza ndayibuka, canke bivuye mu cese akarimbo ko hora kameze nahise kwavuga wasiza rivuye mu cese ca baratora. Urumva nk'ivyo biratuma bikorohera kumenya akabanga yawe butarinze kuza biragorana. Hama ntimwibagire iyo mwiyunze ku mashini nyabwonko mugiye kuri ubwo buhanga ngurukana bumenyi bwanyu, ntimwibagire kugenda mutagize
deconnection ngo muveko. Hama ikindi naco twahanura ntimwandikaho mwishakiye iyo kabanga yanyu cyangwa muriyandika ku papuro mushaka guta umuntu w'umunyamayeri cyangwa umusuma yamagavye akurondera ku kintu cyose bakeneye kugira abimenye. Ikindi naco nuko kwirinda kuza mu bishura ubutumwa babandikira kuri email basaba ngo muhindure kabanga. Ubwo butumwa bwo kuri email kenshi babwiye ngo mushimo kabanga aba ari abambuzi bashaka kubahuvya. Ikindi naco nuko mukwirinda kuza murafyonda kuri ajya ma link yose abarungiye iyo babwiriye ibintu bitandukanye mutamenyereye, bijya biratuma baronka kungene babiba inimero kabanga n'ibindi bintu byanyu byose mufise mu matelefone yanyu. Kandi ikindi muza muririnda kuza murakoresha akajambo kamwe kari muri kazinduzi ya mu Gifaransa canke mu Congereza canke mu kindi kirimi. Mukoreshe iryungane. Akajambo kamwe karosho gutora ariko amungane aragoye gutora. Akajambo kamwe nimwe nababwira bakoresha amashini nyabwonko bakaca bakoresha bashiramo ibiharuro bakoresheje ama combinaison algorithmique. Iyo rero bihuriranye yuko ari akajambo kari muri kazinduzi bica byoroha kungene bagatora akajambo kamwe, ugakoresha iryungane birabagora. Ikindi naco no bahanura ni hariho novuga yuko ari nka site mwandikako iyo kabanga yanyu barabereka ko yuko bamaze kwibiba canke bamaze kwimenya abandi bantu. Iyo site yitwa Have I Been Pwned. Iyo Have I Been Pwned ugiye kuyishirako ukabona bakakwandikira ukabona yuko bamaze kuyiba ucuhinduramo ushiremo iryungane kabanga, aho bizoba uriko biratuma badasubira kugutora vyoroshe. Noneho muri kino gihe ushizeho iryungane biratwereka neza yuko bibagora. Mu gusondera kino kiganiro cacu twashaka kwamenyesha yuko ibi vya kabanga turiko turiyabwira turizera yuko mu myaka iri imbere bizohava, kuko ubushakashatsi bagize iminsi bakora bagize iminsi biga kandi n'ivyigo bigeze kure bashaka kubihindura vya kabanga, aho tuza turakoresha ibindi bintu aho bitazokoroha yuko bajya abantu banyamayeri bohava bamenye kumwene baza baraducamo. Kandi hariho nobabwira ikintu citwa empreinte digitale. Mugize iminsi mwibona ku bakoresha ngendanwa za none zo mu gihe ca none, kenshi hariho ngendanwa kugira uyugurure koresha urutoke aho kode icivamo. Mugabo muri ico gihe tuba dukoresha empreinte digitale kugira tuje kuri ubwo buhingangurukana bumenyi bwacu. Sikugura telefone mugazo wari kuja kuhingangurukana bumenyi bwacu zo gusaba gushiramo nk'ikiganza urutoke, hakaba n'indi bita reconnaissance faciale. Reconnaissance faciale uzokoresha ishusho ryawe kugira uje kuhingangurukana bumenyi. N'ibintu bisanzwe tubizi ku matelefone ngendanwa mu gihe ca none, aho ukoresha reconnaissance faciale kugira yuguruke cyangwa kudeveruya. Ubwo ico gihe hazoba ari gukoresha reconnaissance faciale kugira uje kuhingangurukana bumenyi bwawe umenye yuko ari wewe. Aho rero hari n'ubushakashatsi bwari bugize iminsi bubaho umwe bakoresha nko kuri Facebook abaza baragira ngo 10 years challenge. Ivyo byose bwari ubushakashatsi bariko baragira barabe yuko bazoduha ibintu bimeze neza atakosa ririmo. Hariho n'ikintu citwa reconnaissance vocale aho ukoresha ijwi. N'uwo amatelefone yanjye ngiye cyane arakoresha ijwi kugira udeveruye telefone. Ubwo ico gihe zokoresha reconnaissance vocale kugira tuje kubungurukana bumenyi bwacu, kuja kuri email, kuja kuri Twitter, ukoreshe
ijwi ryawe umenye yuko ari wewe. Hari n'iyindi izoba ihariwe yoyo azoba ari ugutera k'umutima. Sinzi ko mwene bayikoresha ariko ico gihe bavuye yuko bazokoresha ukungene umutima wawe utera kugira bamenye ukungene yuko ari wewe canke atari wewe. Turabakengurukiye tunga twashimira ko namadukurikiranye mu gihe cacu cayimenya kuri Agos TV. Twizeye ko mandanye mukurikirana ibindi biganiro vyacu byo kumbonesha kuri yacu ari iwanyu. Twizeye ko nzosubira naho utaha.